Ndabahaye kaze muri kino kiganiro kiri muri rwa rukurikirane rw'inyigisho zitwa Itara rya Sheikh Niyonizigiye nk'uko bisanzwe. Ndabashimiye kuba muri ko muragikurikirana kandi nabahaye kaze muri kino kiganiro. Mbandanya muri rya jambo nyene ryo kuvugana kuganza isi, igikorwa Imana yaduhaye nk'abantu. Kiracari ca mbere, tuzovugana ica kabiri, iki ni carangira. Ariko muri iki kiganiro cyo muri uno mwanya ndaza kuvuga ku kuntu twokora iki gikorwa cyo kuganza isi neza, kandi tukagikora nk'abantu bahuriza hamwe. Umuntu wese ntabikora ukwiwe, ariko nk'abantu basangiye igihugu, nk'abantu Imana yashize mu gihugu kimwe, nk'abarundi. Mbega iki gikorwa twogikora gute? Birashoboka yuko muri mwebwe hari abashoboye kugira ivyo bahinduye kugira ngo ibitameze neza bimere neza kurusha mu buzima bw'amashirahamwe yanyu, mu buzima bw'igihugu, mu bisata bitandukanye. Mu biganiro bimaze kurengana turamaze kubona ko Imana vy'ukuri yadutumye kuganza ivyo yaremye. Iradusaba kubibungabunga, iradusaba kubikoresha kugira ngo dukuremwo ivyo dukeneye. Ariko kandi twasanze ibi bintu bisaba ubwenge, bisaba ubuhinga, bisaba yuko hari ibikorwa vy'ubuseranguzi bikorwa. Imana yaratanze ubwenge bukwiye butuma umwana w'umuntu ashobora kuvumbura ibintu bishasha bitari bihari. Ivyo bintu bishasha bikaza bimufasha muri ca gikorwa cyo kuganza isi. Aha mwumvemwo gutahura ingene Imana yaremye bikora, kuronka ibidufasha mu buzima bwacu bwa misi yose, hamwe no kubungabunga ivyo Imana yaremye. Gukoresha rero ubu bushobozi buri mu bwenge bwacu nivyo bituma dukora neza iki gikorwa cyo kuganza ivyo Imana yaremye. Ariko kutabukoresha navyo bidutera ingorane, bituma haba ingorane mu buzima bwacu, kuko hari ivyo dukenera ntituronke. Ikibazo rero ngaha gica kiza ni kivuga kiti, mbega none nk'igihugu, nk'abantu bafise ibintu vyinshi bahurirako, mbega ibi bintu twobikora gute? Reka dusome mw'ijambo ry'Imana mu gitabo c'Ukuvayo igice ca 31 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5. Havuga ngo, Uhoraho yongera kubarira Mose ati, Heraba ntoranije Besaleli mwene Uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda, kandi namwujuje impwemu yanje kugira ngo agire ubwenge no gutahura no kumenya n'ubuhinga bw'uburyo bwose mu vyo kwigenera ibikorwa vy'ubuhanga, no mu vyo gucura izahabu n'ifeza n'imiringa, no mu vyo gukeba utubuyenge two kurumikamwo izahabu, no mu bubaji, no mu vy'ubuhinga bw'uburyo bwose. Muri kano gace uyu muntu avugwa, Imana niyo yamuhaye ubu buhinga kugira ngo akore ibikoresho vyari bikenewe mw'ihema ry'ibonaniro. Iki gihe Abisirayeli bari mu bugaragwa, hari hageze aho batangura kwigishwa gusenga Imana. Murabizi ko muri Egiputa cari igihugu casenga Imana nyinshi. Imana yashaka yuko bahindura ukuntu basenga, bamenye ko bafise Imana imwe rudende. Ikitegekanya ukuntu bazosenga muri rya hema ry'ibonaniro, haca hashirwamwo ibikoresho vyakoreshwa mu gihe co gusenga. Ivyo bikoresho navyo vyasaba ubuhinga buhanitse. Nivyo rero Imana yahaye ubushobozi bwo kubikora uno mugabo yitwa Besaleli. Kuganza ivyaremwe birimo ibintu vyinshi. Icambere twabonye ni ugukora ibikorwa bituma abantu baronka ivyankenerwa mu buzima bwabo bwa misi yose. Aha harazamwo ivyo gufungura, harazamwo ivyo kwambara, harazamwo ibintu vyose bikenewe mu kwiyunguruza, haraza ibijanye n'uburaro, haraza ibijanye n'ibikorwa vya misi yose, ibikoresho dukenera. Ivyo vyose birakenewe kugira ngo dushobore gukora iki gikorwa cyo kuganza ivyaremwe. Mu yandi majambo, hategeza kuboneka abantu babikora, canke abantu babirima, canke abantu bavyorora, canke abantu babihingura bivanye n'ivyo ari vyo. Hanyuma hakaboneka n'abandi babishikiriza babikeneye. Umuntu arashobora kwimbura ibintu vyiza abantu bakeneye, mugabo akaba ari kure yabo. Umuntu arashobora guhingura ibintu vyiza abantu bakeneye, mugabo bikaba biri kure y'ahabo bantu bari. No kuvuga n'abafasha kubishikana ababikeneye bari, baba bariko baradufasha muri ca gikorwa cyo kuganza ivyaremwe. Ica kabiri kirimwo nuko bikenewe ko abantu baruhuka, abantu baronka ibifasha imibiri yabo kumererwa neza, bimwe vya loisir, ariko bikaba ibintu bitabonona, ibintu bitabica. Ikintu cyose kiza gifasha umwana w'umuntu kumererwa neza kiri mu mugambi w'Imana. Uwugikoze abakoze ryabanga ryo kuganza ivyaremwe, kuko ntidushobora kubikora, ntidushobora gukora ibikorwa vya misi yose tudafise amagara meza. Aha twoshiramwe abaganga muri bimwe vyo haruguru, vya bindi dukenera. Turakenera amagara meza, turakenera ibintu biza bibungabunga imibiri yacu.
icya gatatu twabonye kiri muri iri jambo ryo kubungabunga kuganza ivyaremwe ni ukubungabunga ivy'Imana yaremye kugira ngo bimererwe neza ntibihone, abazobaho mu myaka 100 canke 1000 mu nyuma yacu ntibazosange isi ari ubugaragwa, bazoshobore kubaho ivyo turiko turakoresha ubu tubikoreshe mu buryo butuma n'abazoza mu nyuma bazoshobora kubikoresha, ntitubikoreshe nk'uko umenga tururunganwe rwa nyuma rugiye kuba kuri ino si, kuko naho tutazi ko Yesu ashobora tuzi yuko Yesu ashobora kuza ejo, ni nkuko kandi ashobora kuza haciye imyaka 1000. Umugambi w'Imana nta wuzi neza itariki, nico gituma turi hano ku isi dutegerezwa kubaho tubungabunga ivy'Imana yaremye. None rero ikibazo nahereyeko kandi n'ubu nshaka tugaruke ku niki kivuga ngo twobikora gute. Icambere cyo kwitwararika nuko igihe hagize ibidakogwa biratugira ku ingaruka mbi twese. Ivyo ukora wewe ivyo ushoboye gukora kandi ukabikora biraheza bikatugira ku ingaruka nziza. Kugira ngo mushobore kumva no majambo, hariho abahinga batandukanye bakoze ibikorwa bitandukanye vy'ubuhinga, hariho amakamera akoreshwa kugira ngo mushobore kuronka ayo majwi. Iyo abo bahinga badakora ivyo bikorwa, uyu munsi ntimuba muri ko murakurikirana ano majambo. Aha navuze abo gusa, ariko hari n'abandi. Igihe cyose udakoze ikintu Imana yaguhereye ubuhinga bwo gukora, biragira inkurikizi ku bandi, kuko wewe n'ubwo buhinga bwawe muhari kugira ngo mwishuri ikibazo gisanzwe kiri mu buzima bw'abantu. Iyo rero utabikoze biragira ingaruka. Nashaka twumve ko iba atari ibintu byo gukora iyo tubikunze canke iyo bidufasha canke nibanga ry'Imana, ni igikorwa tutagikoze gitera ingaruka mbi ku bandi. Ica kabiri, kubera ubuzima bw'abantu ari urufatangane, kubera dukeneraniye, tuvuze amagara meza nk'akarorero, turakeneye ivyo gufungura vyiza, ariko si twese tubirima, si twese tworora, si twese turabadandaza bavyo. N'umudandaza arakenera impuzu, umudandaza w'ivyo kurya akenera impuzu zo kwambara. No kuvuga turafatafatanye ku buryo kugira ngo twumve neza ingene vyo kogwa neza biba vyiza tubishize ku rugero rw'igihugu, ntituvyiyumvire umwe wese ku gatwe kiwe. Reka rero twiyumvire ku rugezo rw'igihugu ibi bikorwa vyo kuganza ivyaremwe bituma turonka ivyankenegwa, ariko kandi tukabungabunga ivy'Imana yaremye. Mbega twobikora gute? Ikintu ca mbere nuko abarongozi b'igihugu bakwiye kuba abantu babifitiye impano, babifitiye ingabire, kuko Imana yaratanze ingabire zitandukanye kandi nta numwe yahawe zose. Nta muntu numwe ashoboye gukora ibintu vyose. Hari haba Imana yahaye izo ngabire. Ni kubera ikari vyiza ko abarongozi b'igihugu baba bafise izo ngabire. Ni kubera uburongozi bw'igihugu nibwo butunganya ingene izindi ngabire zose zikoreshwa mu gushiraho amategeko, mu gushiraho amashure, mu gushiraho ibisata bitandukanye, biragira ingaruka ku ngabire zihabwa agaciro no ku ngabire zibagirwa. Iyo rero abarongoye igihugu batabifitiye ingabire ni canke impano, bituma batunganya igihugu mu buryo budaha ikibanza abantu bose Imana yahaye ingabire bari mu gihugu. Ugasanga hari abahabwa ikibanza hakaba n'abandi bibagirwa. Abo bibagiwe ntibaba bagikoze bimwe bategerezwa gukora. Iyo batabikoze bica bigira ingaruka ku bandi bose. Nk'akarorero, mu bihugu bimwe bimwe impano yo gukora utugenegene tunezereza abantu, dutweza abantu, irashobora gutuma umuntu abaho atunzwe n'ico gusa kandi akagira ubuzima bwiza yipfuza. Ariko mu bindi bihugu umuntu afise iyo mpano babona nk'umuntu w'akajuju, n'umuntu atacamaze, n'umuntu w'imburakimazi. Iyo igihugu kidashoboye guha agaciro impano nka bene iyo, bituma abo bantu badashobora kuronka ubuzima bipfuza bakoresheje iyo mpano. Gutyo ico kintu bari bashoboye gukora ntibagikore, kandi batagikoze birafise ingaruka ku bandi. Impano zose rero zikwiye guhabwa agaciro. Ntihagira abanka gukora ivyo baherewe impano kubera basanze yuko babikoze ataco bazobikuramwo. Umuntu wese akwiye gukora ivyo afitiye impano. Aha ndiko ndavuga muri ca ciyumviro kivuga ngo mbega twokora gute neza igikorwa cyo kuganza isi. Icambere nuko abarongozi b'ibihugu baba ari abantu bafise impano yo kurongora igihugu vy'ukuri. Ica kabiri nuko impano zose ziri mu gihugu zihabwa agaciro. Ica gatatu nuko umuntu wese akoresha
ibi akoresha impano yahawe, no kuvuga akora ibintu afitiye impano, ntakora ibigezweho, ntakora ibikunzwe na bose, kuko kujya Imana yakuremye umeze gutyo, kuko hari igikorwa kanaka gihwanye n'umuntu ameze nkawe. Igihe Imana yahamagara Mose hano iriko iramusigurira ingene ivyo gukora bijya bikoresho byo mu ihema ry'ibonaniro bizokogwa, ntiyamubariye ngo Mose genda iki gikorwa ugihe mwene wanyu, genda ugihe abo musangiye umuryango. Uyu mugabo Besaleli yaturuka mu muryango wa Yuda, Mose yaturuka mu muryango wa Lewi, ntibari basangiye umuryango. Turamenyereye ko mu bihugu bimwe bimwe cyane cyane muri Afrika umuntu ahabwa akazi kubera azinanye na naka, ariko hano Imana ntiyavuze ngo genda ubitume umuntu muzinanye, umuntu mumenyeranye. Yavuze ngo narateguye umuntu abifitiye impano bari bubituma. Mu yandi majambo, kugira ngo ibintu bigende neza bikwiye gukorwa n'Imana yahaye impano zijanye navyo. Iyo bitagenze gutyo biragira ingaruka mbi, kuko hari ibikorwa vyari gukorwa bitaba bigikozwe. Turi ngaha nashaka ndagutera intege wewe, mbega urazi impano zawe? Mbega Imana yoza ikaraba ivyo uriko urakora, yo gushimira nk'ubu uriko arakoresha itaranto yahawe, canke yo kubwira kuri kurigira uwundi muntu uri gukora ibintu utahamagariwe? Kuko umuntu wese bivanye n'uko ameze, bivanye n'ivyo ashoboye, bivanye n'ivyo akunda, hariho ibintu akwiriye gukora kugira ngo twebwe twese tworoherwe. Murabona ko ibikorwa bitandukanye, ariko burya nabijya wowe ubona umenga biragoye, umenga ntavyo wokora, hariho abandi baryoherwa no kubikora. Abo rero nibo bakwiye kubikora. Si vyiza ko dukora ibikorwa kubera amafaranga gusa. Nk'abana b'Imana turakeneye kubaho nivyo, ariko ikintu kinini dukwiye kwitwararika nukuraba ko ivyo turiko turakora hari intererano biriko biratanga mu bwami bw'Imana muri rusangi. Mbega muri ca gikorwa Imana yajeje abantu, ibi ndiko ndakora bifise ikibanza ikihe? Ndiko ndatanga intererano iyihe muri iki gikorwa cyo gushitsa umugambi w'Imana kuri ino si? Imana ihezagire abahinga batandukanye bakora ibikorwa bitandukanye, bakabikora babikunze ku neza ya twebwe twese, bigatuma turonka ivyo dukeneye kandi tukabironka ivyo Imana yaremye bidahonye. Ariko Imana ibabarire abantu bakora ibintu ku nyungu zabo gusa, batiyumvira ko bariko barakora igikorwa Imana yabatumye kandi gifitiye ikimazi abandi benshi, kuko kenshi baca banabikora nabi. Ibi nivyo bituma haba abadandaza baba benshi, abadandaza badandaza ivyo kurya bidakomeye, bakadandaza inyama zamaze kononekara canke amafi yamaze kononekara, canke bagakora ibindi bintu biza vyonona ubuzima bw'abandi. Abo baba bashize amaso ku mafaranga, bakibagira ko igikorwa cose dukora muri ino si cari gikwiye kugira aho gihuriye n'ubwami bw'Imana n'ic'Imana iri kwirakora. Imana ibahezagire mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro. Tuzobandanya tuganira kuri rino jambo, ariko ndabinginga ngo ivyo twumva ntibiherere ku kuvyumva gusa, tubishire mu ngiro, twimenyereze gukora ivyo Imana yadutumye kuri ino si, kandi tubisangire n'abandi kugira ngo abantu bagendera muri uno muco babe benshi, maze ubwami bw'Imana burushirize gushinga imizi muri ino si irimwo umwiza w'icaha. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze. Tuzobandanya kandi tuganira mu biganiro bikurikira. Amen.